rivuga riti komine irongorwa n'inama ya komine, kuvuga abantu 15. Ibyo rero byatera ikibazo kuko basanga nk'umukuru w'inama ya komine ataba muri komine, ugasanga n'umuvuka komine mugabo imirimo ayirangurira nk'ibujumbura, none ugasanga biragoye ko akurikirana ku munsi ubuzima bwa komine, kandi ariko byanditse ngo komine irongorwa n'inama ya komine. Inama ya komine nayo ikaba ifise uwirongoye, umukuru w'inama ya komine. Rero mwibwirwa shingiro rishasha byarahinyanyuwe, komine izorongorwa na musitanteri, hanyuma inama ya komine ize kugira ngo irabe ko ishikwa mu ngiro rya porogaramu y'iterambere n'ibindi muri komine biriko bigenda neza. Novuga nti inama ya komine tuca tuyigereranya nko kw'inama nshingamateka ku rwego rw'igihugu, nayo izoba ari nk'inama nshingamateka ku rwego rwa komine. Ireke kwisuka mu byo kurongora komine, ahubwo igenzure ingene komine irongowe. Nivyo musitanteri azotanga raporo mu nama ya komine, kuko uno munsi musitanteri ikibanza yari afise mu nama ya komine yari umunyamabanga w'inama ya komine, ariko mw'iri bwirizwa shingiro biratomoye neza ko ari we aramutswa komine, hanyuma inama ya komine ikaza kugenzura ingene ibikorwa bigenda.